Twihe kugira ngo isi imenye ic'Uburundi buri. Vyashikirijwe na Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu c'Uburundi kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 22 mu Kakaruma 2024 aho yari kwifadikanya n'ugwaruka mu bikorwa rusangi vyo muci mu guca imukobeko ku mutumba wa Kibimba komine Kayogoro intara ya Makamba. Umukuru w'igihugu agahimiriza abene gihugu kwitabira rusansuma rwimirije kuko ari rwo ruzovamwo ibiharuro mfatirwamwo igihugu cisunga mu migambi ya leta. Ejo kandi aho bukera buca ruja muri rusansuma aho bahereye batubeshera ngo turaboro ubworo bwacu bugira buja habona rero n'ubutunzi bwacu. Ndabwire Twihe icubahiro ntagire umuntu azosiba rusansuma kugira ngo n'isi imenye ic'Uburundi buri. Umuntu azosiba kwisasumisha, umuntu azonyegeza ivyo afise amenye ko azoba ari ice yambitse Uburundi. Turakeneye yuko tumenya Uburundi bugeze he kugira ngo duce yambona kazoza nk'ubu turashobora gusanga twari tuzi ko ari mu 2040 dusange tuzadushitse mu 2030 birashoboka. None nk'ubu turiko turatanga amatara n'amazi mu mbona kazoza dukeneye amatara n'amazi, amabarabara meza, ibitaro vyiza, amashuri meza. None nk'ubu ko twamaze kubona n'ubutare dufise dutagwe kubwimba tukabuhingura ivyo ntibizoca biboneka mu mwanya mutoya. Cenda maze kuraba ndabona nti nico tuba ndiko ndoderwa gwaruka gwize ibijanye n'ubutare kugira ngo turabuza aho buri dukeneye abahinga bashobora kutwereka ingere tubuhingura. Abo rero tumaze kubuhingura none Uburundi nk'ubu bwinjije nk'imiliyoni 100 z'amadolari ku kwezi. Nimumbwire amabarabara mu myaka 10 ntitwari dufite amabarabara yose mu Burundi. Rijya ryose rija mu gatwe rizoba ari kaburimbi ukagenda ugaca mu gatwe hari inyarubanga ukabandanya hari inyakazi ukagenda gushika hari amabanda utiriwe uraza guca ngaha. None rega nivyo nyene niryo terambere. Nico tubasaba ugwaruka mureke kwiyumvira akazi mwiyumvira ico twokora kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Ugwaruka no munsi mugende mubizi ni mwebwe ducungiyeko. Namwe ni mwavuga ngo ducunge kuri twebwe natwe ducungiye kuri mwebwe nta kintu na kimwe gishobora kunanirana. Dukeneye Burundi butunze umwe wese no kwishuri mwicaye mugwe mubona muti dukeneye Burundi butunze kugira butunge ucubuvuga uti je nakoze iki ukaba ufise imiswi 5 y'inkoko Uburundi buzaba butunze. Muri rusasuma uzucuvuga umuvyeyi akavuga ngo ufise abana bangahe? Mfise abana 3. Nyabana 3 umwe afise imyaka ingahe? Mutunze iki? Umwana agacavuga je ndafise ikibuguru c'ingurube ngigi ingurube ubundi ati mfise inkoko 2 ubundi wumvise ko umuryango wamaze gutuga. Muga nk'ubu hariho abibona ko bakenye kandi turabatunze. Muri rusasuma rero bazobabaza utuntu muze muratuvuga twose. Abafonctionnaire bazava bahisha ko bafise amazi 5 nukuyavuga yose tumenye itungo Burundi bufise duce tumenya ko ari umushinge duce tuba tuti mu 2024 niho twatanguye twari tumeze uko duce tumenya tuti ubu tuzomera gutya dushaka ryari. None nk'umuntu arimye uno munsi dufata warimye ngaho ibi biharage yarimbuye kandi arashora aronka n'agafaranga none ubunye ntibuca asubira kuharima. None ntiwumva ko haguma hazana amahera none wumvuzanya amahera incuro 50 ubugeze ku mahera ngana iki uguma ukora imigambi nukuvuga uguma ubona inyungu gushikaho twese muzosanga dutunze. Ntagire umuntu numwe azohisha ikintu na kimwe kandi ntagiye uzokwepa kuko uzobutwononeye ntituzomenya aho turi. Tutazi aho turi rero bica bituranira kugira ibiharuro vyerekana iyo tuja. Rusasuma rero ni vyiza cyane kumwe wese yo kwisasumisha kugira tumenye aho tugeze. Uzosiba azobashaka ko tutamenya aho tugeze. Bashazo bari umukunzi w'Uburundi adashaka Uburundi bumenya aho bugeze azoba adakunda Uburundi. Umukuru w'igihugu yasavye ugwaruka kwiga ngo rurondere ubuhinga kandi batangure korora bakiri bato na karindero iva hasi. Mwijambo ry'ikaze buramatari w'intara ya Makamba Tantine Nshuti n'amagara yamenyesheje ko abene gihugu bari ku kivi kandi ko bafashe ya mbere mu guhimiriza gutera icamwa c'amavoka n'ikawa.
umukuru w'igihugu yaciye agendera ishirahamwe ry'ugwaruka rubaza rugakora intebe, ibitanda, amameza n'ibindi, bakaba bafashwe mu mugongo n'umugambi payeje, bakaba babikorera ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Radio television